ALVINGUCCI amafoto yarasohotse Landrypromoter arasohora amavideo amafoto uriko uragisi n'umukobwa musanzwe murutana imyaka agusumba imyaka nakure bivugwa neza yuko uyo mukobwa ashobora kuba ari wari mu buzima bwa ALVINGUCCI ico kintu umaze kubona amavideo Landrypromoter ayasohoye avuga ati genda yasohoye ivy'ubujama pembe na turi mu kazi kuko na waramuvumbuye mu gitanda ari kumwe n'umudemo ALVINGUCCI imigenderanire ya Landrypromoter na ALVINGUCCI yabandanije gute ni system za kazi uzova muri HITTOPTV ryariga gute nde kuri wewe kwanza iyo uvuze Landrypromoter apari wanje ndamubona nk'umuntu afise ijambo rikomeye kwanza mu gihugu ijambo rikomeye mu gihugu yego kandi nkamubona nk'umuntu abantu benshi muri uyu mwuga wacu benshi bagiye barakora bivanye no kungene bakunda kuraba Landrypromoter zire ma systeme zetu turatumikaga content namubona nk'ukumenga ujama buna jinga abari mujinga je naragira ubwoba aka kajama bazokica Karen anaenda fasi anapigwa anaenda fasi ngo nini sasa nasema aka kajama akini nikayuwai nikayuwa ngo ari mwembambata ni jiwazi Yes, wantu bakunzi bakoresha umwanya bakunzi batugesho bakunzi ba Mr Suto cha Mr Vuguta Mr Kimya Kanyamuji Mr Koresha umwanya muri fresh mweze neza ndi kumwe na Janjalao Shapshuta aka umusore wa Landrypromoter from HITTOPTV ALVINGUCCI assalamu alaikum hello to everybody murameze fresh bakunzi wa mande zose ngoya ndugu yangu fo kwanza ko ninjira mu muka kidogo ko wewe umuka mbona ufise urarenze sana kwanza imbere ya byose wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ndabaramukije bakunzi ba bakunzi bakoresha umwanya osexine ugari miyanguka ndugu yangu ndabaramukije bakunzi bakoresha umwanya media murameze fresh muko poa mambo fresh ku mande zose zisi nizera ko mumeze neza aho muri hose aho byagiriye hose aho aho bimereye neza hose bameze fresh hose ku mande zose nibaza ko bameze fresh kura kwa macho kwanza nakubali unakubali lakini mateka ALVINGUCCI Lafine wetu niwe mumenyesha makuru dufise nga mu Burundi ameze nka Lafine ubwana ubukundira ikiga guci meze nka Lafine je nta numwe tumeze cyo kimwe ndugu yangu jewe ndi je nyene kubwiwanje nabandi bari kuri yakotezi wabo ariko ubwo bwanwe ngene ubutinda haraho wabonye ati ndefisi wewe una nabo mimi wanzi uko ego bunanzia uko uko ndo uko none nawe sindo uwapa koresha umwanya usabora bugabanya reka misiko shehe mbona we ni shehe we mbona ukura kibunure mimi niko mzee wa bunure Gucci mambo vipi sasa mani imeshaya hatari poa baba safi namshukuru Mungu uzova muri HITTOPTV ryariga Gucci nivyo bisabisho murimwo sivyo bisabisho ariko narabonye warigeze erega turi kumwe ngaho no munsi ariko hari bintu nabonye uri umuntu wa mbere nkurikira cyane ku mastati just atizakoze ko butamusana ziba ziryoshe vraiment uriyandikaga kama ugomba baguterere kamera ukora ivyawe none mpamvu cyumbaza ngo nzova muri HITTOPTV ryari ubu narinje neringo uri za Landrypromoter kaka Gucci araca angara navuguta kumengo systeme mind zishanza oya kuyishuye iki yambwiye ati uzomwibariza Gucci sasa uzova muri HITTOPTV ryari nihagera abiko biri mu migambi nihagera nkabona yuko mengo inzira ngomba mfatishe yico kintu cyo Chovuga ngo ngiye gutanguza ngo vyiwanje nkabura umengo harageze
nzobikora nta kibazo. Landry arakunze kuvuga ngo uri umusore wiwe koko Gucci n'umusore wa Landrypromoter. We kuri we afise impamvu ashobora kuba abivuga uko. Gucci we wabivuga kwi Ndumusore wiwe. Ikibazo ho kiri nuko jeje sindigera ndamubaza kuki wamuvuga ko ndumusore wawe. Wewe wibaza yuko bivugiri. Navyo nzi sinzi. Uravyemera ariko kuri umusore wiwe. Indira sinzi impamvu Landry yo bavuga yuko jewe ndumusore wiwe. Peut-être kuri we afise impamvu yiwe nyamukuru yamavuga ico kira ariko jewe novuga yuko uravyemera ariko je novuga ko ari umukolege wanje dusanzwe umva ntuvyemera yuko uri umusore umukolege wanje sanzwe tukwa nuri umusore wiwe umusore we basi gute muyihe nzira niko yamavuga niko avuga none urigera umubaza nawe nibuko sadabu so uko sadabu Landrypromoter kwanza iyo uvuze Landrypromoter apari wanje ndamubona nk'umuntu afise ijambo rikomeye kwanza mu gihugu yego kandi nkamubona nk'umuntu abantu benshi muri uyu mwuga wacu benshi bagiye barakora bivanye nuko ngene bakunda kuraba Landrypromoter. Ego akarorero jewe ndi wa mbere wakunze kuraba Landrypromoter cyane. Promoter n'umuntu nakunda gukurikirana sana ariko rero ubwa mbere bivaye no kungene ntari bwatahure systeme za TV online zire ma systeme zetu turatumikaga content namubona nk'ukumenga uca mabuna jinga apane mjinga je naragira ubwoba aka kajama bazokica anaenda fasi anapigwa anaenda fasi ngo nini sasa nasema aka kajama akini nikayuwai ngo ari mwembambata ni jiwazi me arageza igiye mvuga bana upeti nimesha upeti nimesha vrema tena alikuwa nimesha kandi urabona yuko bijya bintu byose yakora ubu ahari uvuze Landrypromoter nawe uvuze Landrypromoter nawe urazi iryo zina nyene ivyo rimaze gukora ndugu yangu nubwo nyene wenyene ndaza arahana agomba kugera nubwo atarahashika muga arafise indoto yo kugera ahantu runaka ntarashika ego Gucci uravuze neza ati Landrypromoter n'umuntu afise ijambo rikomeye cyane mu gihugu urisiri n'iryo jambo uvuze eske urazi uburemere bwaryo ga Gucci iryo jambo uvuze kugira ijambo rikomeye cyane mu gihugu ga muta uzimpamvu ndayikubwiye uko aho nashatse kwinjira muri aka kazi apana mu gihugu rero wari guca uvuga ati akorera he aka kazi tugakora mu gihugu ariko gakora ku isi yose sawa twebwe muri uno mwanya tuko tugakorera mu gihugu cyacu ciza cy'umutekano cy'amahoro cy'amatanubu sikia kwanza igitoro cyaronkewe ubiriza kwanza iyi klima ihari muri uno mwanya mu Burundi ingenzi zarizo zose zivuye zikifyaga pasta kwambiaga oh la la Burundi kuri klima ihari no mavure nanje nakubwiye amazi meza abadada beza imisore myiza dada beza munanda tafuta bakure na hapa muvuga ngo wapi ndugu yangu mbona atakubashika vibaya sawa turabishika afite ijambo rikomere mu gihugu gute bijanye n'akazi dusanzwe dukora ego afite ijambo rikomeye cyane mu gihugu umva avuze ririjana kuko hari ibintu byinshi bijanye ni industry turimwo ya journalisme kugira bibe cyangwa binakogwe ndazi ko na Landry hari ikintu barinda kumubaza bana kaka kuna vitu fulani hivi tuko tunafanya unaona aje turashaka gukubonamwo canke nta cyumviro wotereramwo urumva ko nawe ari muri bamwe bashobora kuba bafise nabo nyine ijambo mu gihugu kubijanye na bino bintu bya Gucci nawe gute kuri we Landrypromoter afise ijambo rikomeye cyane mu gihugu Alvin Gucci wewe afise ijambo ringana gute mu gihugu kubijanye n'aka kazi twese turarutana Landrypromoter arakuruta twese turarutana
Ndio unichonganisha ndugu yangu. Hapana. Tuko tunaongea, tuko turaya. Unataka kuchonganisha. Fata yuko ata kamera, tuko tunaongea inbox. Tuko tunaongea about Landry. Arakurutaga gute. Mu bijanye. Mu vy'akazi nyene. We arafise technique, tactique, professionalism mu kazi. Umviriza ntunjane hiyo. Ijanye n'akazi akora, nanje ngabafise systeme zanje nkoresha. Urumva siyote tuko na akurushiki wa umurushikire. Akurushiki je na umurushiki unawakurushiki. Twese turabakozi beza. Ariko murarutana uvuze ko murutana. Wewe umurutiki wewe ucuvuga ati aha tuhageze yemwe nyana twaga kofi canke nta na hanu na hamwe muhageze yigera kuri inkofe. Oya we nawe nyene arafisa ahantu agera akanyemera akambwira guci umeua hehe rero tuhamenye. Nibiganiro vyinshi dukora akoresha umwanya. Twakoze ikiganiro kirashikana 50k Harmonize. Nakubali. Lazima. Kugeza nuno mwanya. Mu buhinga nyabaki ya kiganiro. Kugeza kuri uno mwanya. Ariko ntiwigeze umuvugisha Harmonize. Ni titre. Ico kintu. Nacho wamuvugishije Harmonize. We basi ubona ubuhinga burimwo mwakijya kiganiro n'ubwahe buhinga. Akina umekubali. Bo mimi marabikurikiranye kugeza nu ndabona views ingene ziduvuga ati guca rongya nini na Harmonize nikakosa. Ndio ni mumona Harmonize avuye mu duga ndama check sound nikasema poa presence umva igitgano cyatwawe na presence. Ariko waracemeye waremeye ya content. Bo narahaswe kuyeme. Apana warahaswe iya content warayeme. Gucci urabona harakaroro no guha mimi niko na kipindi kiko na 5k mwaka kiko na 5k sio milioni gitumikishaga regani systeme tulipigaga ya mutima cyari cha mutima. Oya ni gihe gito ni mu gihe gito cha mwezi umoya kama somezi miwili kwa miezi miwili ilikuwa cha mutima anachekisha president yicaye mutere unakumbukire content ilifikisha gasanki kama ALVINGUCCI amafoto yarasohotse Landrypromoter arasohora amavideo amafoto uriko uragisi n'umukobwa musanzwe murutana imyaka agusumba imyaka nakure bivugwa neza yuko uyo mukobwa ashobora kuba ari wari mu buzima bwa ALVINGUCCI. Ico kintu umaze kubona amavideo Landrypromoter ayasohoye avuga ati je ndayasohoye ivy'ubujama pembe na turi mu kazi kuko na waramuvumbuye mu gitanda ari kumwe n'umudemo. ALVINGUCCI imigenderanire ya Landrypromoter na ALVINGUCCI yabandanije gute amaze kumusesera gafu gushira agaragara ibintu yari yabise nk'ibanga giye. Jana Landrypromoter imigenderanire imeze neza yabandanije imera gute imeze neza yo yakuri kijya gihe ego ubuvyo bavyaraheze kijya gihe rero agusesi ya gafu akumene amabanga wari warabitse igihe kirekire wavyifashe mu gute kwanza. Ni system za kazi. Systeme za kazi sigura ko vyari ububeshi. Systeme za kazi sigura ko vyari binyoma. Ivyo ni bivuze systeme ya kazi none uba wishuye iki kugira wo kumbwira ngo ansumbya imyaka je none siko yavuze sugar mami none niba mwita sugar mami Gucci ubaho nciye hose nza numva ngo ngo akora nka bimwe vyagucira sugar mami. What is the meanings of sugar mami? Sugar mami ico ni icongereza ntaconze ariko sugar mami ca numva yuko umengo ni nk'iki manager kama nk'umuntu agize ubuzima bwawe kama irema systeme y'abafrima y'abafrima sugar mami gisigura iki manager je niko nahuramo koreshwa ezawa ariko sugar mami bisigura iki sicyo zina sugar mami na nkunda kurikoresha ngo yakuko sugar sico gisigura sugar ni isukari isukari mami uchutawe agokumbira sukari ngo igishuga mami tuvuga ivyo tutazi. Gucci rero imigenderanire ya Landrypromoter nawe yabandanije imera gute mu gihe ya musesi yaga. Landrypromoter kwanza ikintu cambe n'umuntu nubaha umva nubwo yo kumenera ibanga ubwo mumubaha gusa. Twese dufise ukungere dukora kandi twese kubijanye n'akazi turahurira hamwe cyane mu kazi mu bintu byinshi bitandukanye. Sasa kijya kintu mwabonye urabona yuko twebwe tubeshejweho na aya ma social media bijanye n'ibiganiro dukora. Sasa muri ibi biganiro dukora
hari amabanga yacu adakwiye kuja hagaragara, hari amabanga yacu nka journalism, nka content, nka systeme za kazi. Sinozanga imbere za kamera urabona ngo ndugu yangu tusamehana ngo sikintu no babwira yuko Landry kijya gihe yarari mu wundi mwuka wiwe wakazi. Sasa najewe mu rujya mwanya nari naje mu wundi mwuka wiwanje wakazi, gusa imigenderanire yacu ya Landrypromoter imeze neza. Yabandanije imera gute? Imeze neza. Yabanda ikibazo nikiri kuri kubu, kiri muri kahise. Eba imeze fresh. Nubu ni kubera sinzi ko iyo bari free kuri telefone umaze kumuvumbura ariko rajya umwana iko na mtoto mu guest. Imigenda none yabandanije imera neza ga bro, inakuwa ni blague sasa. None izo ngeso arazifise kwera. Oya niwe wabitugaragarije hagaragara. Ni wabishize hagaragara. Tulia. Twende. Sawa. Ukamwanguka, kawasha tala. Landry, pole sana ndugu yangu, gusa ico no kubwira yuko uri mu gisanga nyene nzokwishikira nk'umutananirwa atigera nanirwa. Nawe ndazi ndi mu gisanga uzonyataka. Yari sasa mimi na yeye turakoga tuko na target kuri ico kitu. Turakoga tuko na target sana na ico kitu. Kweli. ALVINGUCCI nikiye kintu mu bisanzwe iyo avyusa agomba kuja gukora content yibanga cyane. Iyo nzi yuko ngomba nje gukora content kiganiro. Sha mudi je ndayironka maze gushika kuri tere. Mugasi nakaye kantu umanza gufata imbere gukora content. Akantu mbanza gufata, mbanza kuraba kwanza kwa kamera irimwe umuriro ukwiye. Akantu manza gufata systeme yaho kareka systeme Landry. Ivyo warugize nibi. Si systeme. Nivyo vyabishe mwabahungu mwe mukumbure kurondera amafaranga. Ariko mwe muronde kuri nivyo vyabishe mwabahungu. Nivyo wamufata. Si vibes. Saire systeme nk'umunota wose kaka. Kuko normal je ntavyo no ijwi ryoca rigera. Nta na kimwe mfata bakunzi bakoresha umwanya media. Gusa ikintu cyambere na amasenga sange Yves Bali imbecile ameze fresh. Kamwe muratukana vraiment ngo imbecile kamera. Usanga ari muri mood. Bari umufata nk'ikiga Gucci, bari umufata nk'umuntu akomeye cyane muri HITTOPTV. Umuntu akomeye cyane muri HITTOPTV. Landry n'umuntu afite ijambo rikomeye cyane mu gihugu. Landry n'umuntu afite ijambo akomeye cyane muri HITTOPTV. Twarabonye umuntu yitwa Kamani directeur technique, Kamani nani mu HITTOPTV. Uyo muntu kuva nakazaha siya wayimuona ubuzima bwa sindigera ndamubona. Directeur Kamari kwa iretswe umuntu ndamuyaga. Mugiye muri yaga ure mture jama ni wapi ujya nuwahe ujya nyene asanzwe nyene hari ibintu biraho twahora dufashanya ibyaraheze rero sinzi ivyo bibaza Landrypromoter kaka. Iwe ntavyuzi je navyo no menya kuko hari ibindi bintu nyene ujya mu jama ndamuzi. Yitwa ngo iki mbe jina lake ari asokse bakina lagezi yitwa ngo jiri ni muto murizo wa mubarate tweneze nombre. Arafise ikintu yafasha muri HITTOPTV. Afise ikintu yafasha muri HITTOPTV ariko rero kumbaza ngo ari he ubu ivyo je navyo no menya kuko HITTOPTV ari kungena ipanze ikintu cyose guhera mu ntango ira mu iherezo ya HITTOPTV ikintu cyose ifise ukuntu ngene pasa. Sasa siwezi nikajua ngo yuko wapi canke ngo ari mubiki, gusa iconzi ni muzima ariho ameze neza cyane. Gucci yohanura iki nk'abajene abajene banka kurongora bizera abakobwa bari mu bihugu vyo hanze. Gucci yobahanura iki mugihe nawe natishize pembeni atishize kure cyane. Aka kachama cameraman akachama ni problem. Apana tushauriane. Yani aragerageza uko ariko kose ukugene ebana nyigiza mu mitego. Sasa nisikilize ndugu yangu, tushauriane ico no hanura imisore ikintu cyambere kwanza
bakunda ubuzima bwabo uko nanisikiye abajene cyo kimwe na jewe kwanza ndimwo cyo kimwe na wewe bakunde ubuzima bwabo Niko jeune mjendo umupapa nta kibazo uko vieux niko vieux we ni vieux sawa vieux sawa vieux ndio sawa vieux bazigira kimwe bakunde ubuzima bwabo nibamara gukunda ubuzima bwabo bace bitahura babanze kwanza mbiyumvire mbe turiko tuvahe turiko tujahe guca ari karabereka karorero muri ivyo bintu umviriza kibazo wambaje sindaheza kucishura canke ndagihebe oya cishure biyumvire bariko bavahe bajahe bako bajahe kandi bakunde n'ubuzima bwabo sasa ico kintu cyo kuvuga ngo bagizene ngo banate bo ikungene nuvuga yuko bizera cyane yani banacha kuoa juba endere banakura watoto babandanye babesha babigeme bacu bipuko bakona lialia ngo banabakura ama parcelle igicuba hanu yariko nawe utishize kure kuko systeme ikintu ca mbere su kwihutira ngo kurongora mu gihe wewe nyene kwanza uburyo bwiwawe ubona yuko bukiyumba yumba gute wewe nta kuntu uzomedita ngo uri kushaka ngo bebezanye n'umukobwa mu gihe uyo mukobwa wewe kwanza hali yako ikwe na kuchanganya wewe nyene uracacoresha nani uri kurahanu Dore ko nasema wewe wa muhungu wewe wa mujene kuranyu uracacoresha ebana yene yangaro nitumye basataka 50,000 kandi nitumye ataka 20,000 hama ugacumedita ngo kuja gukurikira umwana w'abandi gukona muleta mind za ko ndugu ya tukiraho nyene guci Landrypromoter angara nacoresha Landrypromoter baramucore none ari umuntu atacore ariko ugerageje kuraba Landrypromoter aho yavuye n'intambwe agezeko n'intambwe ishimishije n'intambwe nziza cyane sasa tubandanye tuba muri ubwo buzima bwo gucesha nagira haraho nyene twavuga ati harageze tuwowe none umujene yorongora ryari rero gaguci yorongora ryari mane mwa kino gihe HITTOPTV Landry ko na HITTOPTV Landry munzu inzu anagiye neza munzu ko yorongora Landry imyaka akoze guci imyaka akoze nimba atari kwiza je novuga yuko ntazikwiza uwere umwanura Landry ko yorongora Krista none urazi gihe bamara ni kucimbura nati yani bwana sinzi bawane guci rega hari ibintu bimwe mutarinda ngo nifanikiwe byatari guci urumva kurongora rega bizana umugisha misi nimeza biri mu migambi ko arongora guci wewe nanje biri mu migambi nihagera urumva uno mwaka nuhera mutarongoye nihagera mutowe yari moya nihagera ryari nihagera muwowe kaka narabajije Alvin simfati Alvin sitegeko lakini muache kwaribisha badadetu erega bashikacu bararembe bidushiramwo cyane bashikacu bararembe mubiki munabatesa na aona wenyewe ega na wenyewe wanatutesa pale mundu munabatesa munawakula sana mzee mumujya mubwira ati ni aya msingo ndi cenyene urumva muwapumzikishe kidogo mubaruhurire waguci nihagera to muno 94 umviriza koresha umwanya ntukazihutire gukora ikintu ubona ejo canke hijya ejo kizogutera intambamyi mu buzima bwawe canke muri ubwo buzima bw'uwo muntu sindoyivo ndugu yangu gusa kurongora ni vyiza iyo umuntu arongoye hari ibintu byinshi cyane yikingira urumva mugabo urashobora nuko kurongora ariko zangeso kumbe sasa nibugire gutangura ari umuntu yambwiye ryari ngo ebana ngo mimi ngo nikishaoa uwo muntu we garambwira ngo mimi nikishaoa ndoita kuwa fresh sana kuko eba nakademu ko sinzokurikira kazomenya ko ebana mfise umugore katanire tabiya ujasika ngakura biyazo do system zenu mwebo apana do system zenu kuko ubude uzokurikira uzoza wumva ngo eba
utamwambia bana unabiyua eba ndafise umugore sasa usinete byasho apana taka turi krikikika mbiri tubishe ndo system sasa watu bana kutanagara beba shagaho urata gucheka apana mimi jewe barabizi jewe asha muri ro mwanya ni wovuga ngo ebana na mimi utegeza kwikura ngo sindo iva ariko kurongora ni vyiza ni vyiza hari ibintu byinshi bihinduka mu buzima bwawe kandi ni nako gukura ni nako gukura sasa na sisi tunaomba Mungu atujalie abidushoboze natwe dukorera amasisi ko turavyifuza no bibaza ko Landry atifuza kumutwara Kristo kumurongora Kristo ntavyo yifuza ko yabavyifuza aba yaramutwaye akaba yaravyifuza nuko gusa hari imitego yiwe abona yuko itaraba neza peut-être mais ico ciyumviro ndazi promoter ariko aranyumva iganira azokiraba aravyifuza ariko nivyo rega rigihe ega kuwowa Landry kumuwa Kristo na kutokumo yani habuze kumushira mu nzu gusa juko muwana muwaka mimi nakuyaga na mkutani kanapika alilala hapa sasa ni bibi yake lakini tutaishia mwa hiyo maisha lakini numugore wiwe Krista la belle Krista sava ma belle Gucci iko single ama canke Gucci ari mu rukundo no comment unasikia ntashobora kuvuga n'ikintu na kimwe kuri ibi bintu iki nico gituma batemanga bade Landry mbona nayitikaga Krista we Gucci wo kwemera nde ngene wambaji ndasasa Landry aramaze kumugaragaza ku ma social media ushaka muona mimi byangu unamutia mu ma social media simerutse mu ma TV online none muga Landry aramaze kubikora ndamaze kumukoresha ikiganiro ari kumwe na la belle Krista baramaze kubitwemerera noje uramaze kubimbona niyo mpamvu ndakwishuye no comment ndugu yangu ariko jewe nkakoresha umwana ntahaniki ariho ntariho mikrofone hayi wewe nkakoresha umwana iko hayiko ndacamurondera Mungu baraki hayapatikana ngo aracamurondera aracaresha angara aratongoza ego Gucci nikiye kintu mu bisanzwe ukigukunda kuguca intege iyo uri kurakora ibiganiro cyane nikiye kintu ukunda kuguca intege cyane kintu kinci intege ndiko ndakora ibiganiro sha iyo bali ankubise stop akubwira ati pause urakame vindi kumumuka tambire bana Gucci indira gato hapo nafaka nasikia mudunani abanyishe kwa jemba shaka nikianza tu mzee baba simalize yani we mwanzo mwisho mudi ndayereze ko muri ivyo bintu Gucci reka ndagushimire cyane gira icyo ugiye ku bantu bari kwadukurikirana koresha umwanya media gira icyo babwiye ikintu kwanza ndababwiye reka kwanza dushime asante Mungu baba kuba waragiza akantu uja muri mu nshuti zacu izo nshuti undi shaka kuvuga ni dada yetu uri mwari Sandi Nduwimana Sandi Nduwimana agakantu wakoze kuri mwene wacu akakantu ndiko ndafataka nukuri my sister uwo mutima wawe werekanye kuri no muvukanye wacu kuri no nshuti yacu wakoze ikintu gikomeye cyane kuko iki nico kigwanisho cyacu urumva iki nico kigwanisho cyacu sasa muhungu wacu yari yabuze kikigwanisho ubu ariko kwa gifise azopambana wa mugore wiwe kunyumba azoronka gafu wa mwana azoronka gafu sasa my sister ntarindi jambo je novuga atari kugushimira sana shadada cyane asante sana Gucci ndibaza abari kwa dukurikirana Sandi aho uri hose reka ndagushimire cyane ni wampaye iki kigwanisha Imana igwezagire cyane ro Gucci asante sana Gucci kama niri kukwaza nisame ariko ni muri bwabo mwe nyene we gwa muhu niko bien tera mwamazero niko bien franga batega mufata maese kuna tukia huko sasa kipile